nuko rero ubwa gatatu rero twari twavuze ko tuzakurabira hamwe mbega none indwara zo mu bihimba by'irondoka niki. Nk'indangurakintu rero cyangwa se nka definition, indwara zo mu bihimba by'irondoka ni umurwi w'indwara zose zandukira ziciye mu bihimba by'irondoka mu gihe c'imibonano mpuzabitsina. Ni ukuvuga indwara yose umuntu ashobora kwandura iciye mu bihimba by'irondoka. Iyo ndwara naho hoba hari izindi nzira ishobora kwandukiramwo iciye mu zindi nzira, ariko mugabo kubera yuko imwe mu nzira iyo ndwara umuntu ashobora kuyanduramwo ari inzira y'imibonano mpuzabitsina, ni ukuvuga iyo ndwara icija mu mugwi w'indwara zo mu bihimba by'irondoka. Indwara zo mu bihimba by'irondoka ni umurwi w'indwara zandukira ziciye mu bihimba by'irondoka mu gihe c'imibonano mpuzabitsina. Izo ndwara nazo rero zishobora kuba izo mu bwoko bw'amabakiteri, cyangwa zikaba izo mu bwoko bw'amaparasite, cyangwa zikaba izo mu bwoko bw'amavirisi. Turaza kubona hariho imbere gato hariho indwara kumbure zimwe zimwe turamaze kuvuga yuko tuza kuraba ubugira gatandatu mu ndwara twabonye ko tuza kuvuga ari indwara uvurwa ntukire, indwara z'amavirisi. Indwara zo mu bwoko bw'amavirisi ni indwara naho wivuza usanga izo ndwara ari indwara z'intakira. Niyo mpamvu ubona na sida ni virisi ko ni VIH. Urumva rero none rero nuko turaza kubiraba ko mbere mu mayo za kuza. Nuko rero indangurakintu y'izo ndwara isanzwe imeze nuko ivuga. Aho hambere rero hahise naho ntaza kubishimika ko cyane, abatari bake mu by'amagara y'abantu ku isi izi ndwara bazita ngo ni indwara zandukira ziciye mu bihimba by'irondoka. Ni ukuvuga mu gifaransa kuvuga ngo les maladies sexuellement transmissibles, MST mu mvugo kunyakunye gifaransa, les maladies sexuellement transmissibles, MST. Ariko ubu rero barahinyanyuye baca basanga bakwiye kuzita yuko ari ama-infection. Mu gishingo ca maladi baca bazita ngo na ama-infection sexuellement transmissible, ni ubwandu bwandukira buciye mu bihimba by'irondoka. None ako kantu bameze nk'abahinyanyura, naje ndibuka yuko nciga muri secondaire ico gihe mu vyigwa bimwe nka za civisme cane twabazita ngo ni maladie sexuellement transmissible, MST. Ariko ubu we mu nyuma aho mariye kuja muri kaminuza naciye nsanga bahinduye basigaye bavyita ko ama infection sexuellement transmissible. Rero kandi ngiriye ko muranumva abantu baza banyitura umuganga ngo ngwaye gutya na gutya ngo nibaza ko bari infection, cyangwa ndumva ngo umuganga ngo mu muti wa infection. Bikuvuga rero burya abantu buya iri jambo barimenyereye cyane rivuga ngo infection, naho baba batazi ibimenyetso bya infection byose. Akavuga ati ko ngwaye ibihimba by'irondoka, iyi ni infection nabiri. Umubwiye ko habaho infection des voies respiratoires, zo mu bihimba by'ihumekero, umubwiye ko habaho infection zindi, umubwiye ko habaho infection mu maraso, umubwiye ko habaho infection mbonovuga kumbure kitane, urabyumva ivyo yacha yumva umengo sivyo. Infection wazi yuko umva iryo zina ko ari izina rigena rivuga ritomora risigura indwara zo mu bihimba by'irondoka. Hariho abantu babizi gutyo we mugabo nibaza ko ari kubera nyine ataba ari byo baba barize. Nuko ubwa kane rero turabire hamwe mbega ibimenyetso by'izi ndwara ni ibihe. Umuntu yagwaye izi ndwara twomumenyera kuki? Ni ibihe bimenyetso nozobona nkaca mvuga nti ibi bimenyetso muri ca kiganiro yaga muganga baratubwiye yuko umuntu afise ibi bimenyetso abagwaye izi ndwara zandukira ziciye mu bihimba by'irondoka. Umuntu rero yokubaza ati mbega ni ibihe bimenyetso? Mu bimenyetso tugomba kurabira hamwe ni ibimenyetso indwi. Mu bimenyetso biranga umuntu agwaye izi ndwara zo mu bihimba by'irondoka, ni ukuvuga izi infection sexuellement transmissible
canke izi ndwara zo mu bihimba vy'irondoka canke izi ndwara zandukira ziciye mu bihimba vy'irondoka canke ubu bwandu bwandukira buciye mu bihimba vy'irondoka, ni ukuvuga ngo kimwe mu bimenyetso umuntu ashobora kubona ni amazi mabi ava mu bihimba vy'irondoka vy'umugabo nimba ari umugabo canke vy'umugore nimba ari umugore. Hanyuma kandi ayo mazi mabi abandi bakunda kuvuga mbere ngo ibicafu ngo havayo ibintu havayo ibicafu muganga ngo muri sexe ngo umuntu havayo ibicafu bakaza bambwira gutyoye. Rero ayo mazi mabi canke ivyo bicafu tuvuge gutyoye bishobora kuva mu bihimba vy'irondoka vy'umugabo nimba ari umugabo canke se bikava mu bihimba vy'irondoka vy'umugore nimba ari umugore, saho nyene bishobora kuzanana, ahubwo bishobora no kuzanana no mu gisusu. Mu mvugo mbabarira amajwi tuvuge mu gisusu, ariko mugabo dutumbire kuvuga munyo, ko hariho abantu bahuza ibitsina bakoresheje mu gisusu, ni ukuvuga ibihimba vy'irondoka mu gisusu canke se munyo mu ntunge si ugushira isoni, ni uko nyene mu bisanzwe niko bimeze, nta kundi umuntu yobigenza. Rero kuri ba bandi basanzwe basambana canke se bakora imibonano mpuzabitsina hanyuma hakaba harimwo urwaye mugabo bagahuza ibitsina igitsina ku gitsina, ni ukuvuga abo bantu, ni ukuvuga muri ivyo bihimba vy'irondoka vyabo, kimwe mu bimenyetso bishobora kuboneka ni icuko mu bihimba vy'irondoka vyabo havamwo amazi mabi, ibi novuga ngo ibicafu nk'uko bahora bambwira canke se bahora bavuga ko havayo ibicafu. Hanyuma kuri ba bandi nabo wumva bamaze kunovuga ngo kugorodoba, kuko mu vy'ukuri ico kintu c'est pas normal, naho kumbure ubuwe muri kino gihe hari ibintu bavuga ngo agateka kazina muntu ngo droit de l'homme n'ibindi, ariko mu vy'ukuri nk'abantu bahuza igitsina mu gisusu canke se igitsina mu nyo, mu vy'ukuri abo bantu murumva yuko atari ibintu novuga ngo ibintu biri normal. Rero kubasambana muri ubwo buryo cyangwa se kubakora imibonano mpuzabitsina muri ubwo buryo badahuza ibitsina ku bitsina, ahubwo bahuza ibitsina ku mu nyo cyangwa se mu gisusu kumbure mu ntunge, abo nabo hariya mu gisusu nawe uyu muntu babigiriye haravayo ibyo bizi novuga ngo bibi. Hanyuma kandi ayo mazi mabi canke novuga ngo ibyo bicafu nko barabambwira, ni ukuvuga rero uko iminsi igenda haragera igihe bigahinduka ibishira, agahinduka amashira, ni ukuvuga rero naho rero umuntu aba akivuga ati rero ni ibicafu rero novuga ngo proprement dit bya nyavyo. Rero haragera igihe rero usanga byageze kuri stade yo kuvamwo ari amashira, ugasanga mu gisusu uwo muntu havayo amashira kubera iki yakoze imibonano mpuzabitsina mu gisusu, hanyuma yakoze imibonano mpuzabitsina mu bihimba vy'irondoka nawe hakavayo ayo mazi mabi canke se ayo mashira. Hanyuma ikindi kimenyetso kigira kabiri dutera tubandanya kumbure kubera ko ntawo bivuga byose ngo abiheze ivy'amagara y'abantu. Ikindi kimenyetso kigira kabiri ni ingene umuntu yagwaye izo ndwara zo mu bihimba vy'irondoka ashobora kumva ubushe, hanyuma kumva n'uburibwe, kandi akagira uduhere mu bihimba vy'irondoka kuri ba bandi bahuza ibitsina ku bindi, hanyuma kandi bagashobora kumva ubushe canke uburibwe canke uduhere mu gisusu kuri ba bandi bahuza ibitsina no mu gisusu. Baca usanga rero abo bantu barumva ubushe, barasha, akumva araribwa hari indani, canke se akumva umengo hariho umuriro uri kuraka, hanyuma canke akumva hariho uduhere tuvuzene turi indani mu bihimba vy'irondoka canke mu gisusu. Ico ni ikimenyetso kumbure mu mugwi ugira kabiri. Hanyuma ubugira gatatu naho ni ingene hariho agahere gatoya gafise intoboro gakunda kuba ku bihimba vy'irondoka vy'umugore canke se vy'umugabo kuri ba bandi bahuza ibitsina ku bindi, ni ukuvuga igitsina ku gitsina, ariko muga kuri ba bandi bahuza igitsina no mu gisusu nabo ngo ako gaherere nako nyene karaza hari indani mu gisusu. Hanyuma kandi rero ngaha naho rero ubugira gatatu haca hiyongeramwo uwundi mugwi w'abantu basambana, kandi ivyo bintu rero ivyo bintu bireze nibaza ko mbere abo maze kumva nibo benshi gusumba kumbure ababikora bacishije mu gisusu, nabagira rero ubusambanyi canke se imibonano mpuzabitsina bashira mu kanwa, ni ukuvuga nyene bagahuza ibihimba vy'irondoka no mu kanwa,
yaba umugore akumbure akagirane agafata umunwa wiwe akawuza n'ibihimba birondoka vy'umugabo cyangwa umugabo nawe agahuza ibihimba birondoka vy'umugore akabihuza no mu kanwa hiwe. Rero aho hantu ako gahere karaza ku munwa gatewe n'uko uwo muntu yanduye ubwandu mu kanwa. Kubera iki? Kubera ibyo yakoze na wa muntu bahuza ibitsina, kubera ko nawe yaragwaye, hanyuma rero mu kanwa hiwe haciye handura. Nuko rero haca haza agahere ku bihimba by'irondoka, mu gisusu canke mu kanwa ku basanzwe bakora ivyo bintu. Kandi ivyo bintu mu by'ukuri ni hatari, isi ahantu igeze ntihoroshe. Ejo bundi haje umuntu ngaha ko namubuze izina ngira nta ngorane, haje umuntu ngaha araja ngaha nyine avuga ngo none ngo burya ngo by'ukuri ngo umugabo umuntu kandi yari umukobwa ga, ariko ngo burya ngo by'ukuri ngo umukobwa ngo adafashe igitsina ngo c'umugabo ngo acone ngo yovuga ngo aramukunda by'ukuri. Aya ibyo ntibibaho. Ariko none nawe wobigenga none ngo hari imicafu ibirimwo, ngo nta micafu ibirimwo. Ni hatari kabisa, ntibyoroshe kumva umuntu avuga yuko atamicafu irimwo nta ngorane. Urumva nyine ko ibintu byabaye ukuntu, kandi ibyo byose babikwegerwa n'amavideo babonye. Biyumvira ngo hari isuku bashobora kugira kugeza yaho naho bobikora atangorane mu kanwa atangorane. Ariko mugabo nizera ko mwebwe muri murakurikirana kino kiganiro atavyo muhora mukora, n'abahora babikora nabo agomba kubibira ibanga cyangwa se ndabahanure. Mu by'ukuri ibyo bintu si byiza, biratera indwara kandi si mu buryo novuga ngo ni mu buryo byagenewe canke se mu buryo butumbereye bumeze neza. Hanyuma rero abasidateba kuko uno munsi turi mu kiganiro yaga muganga, ntituri mu by'iyobokamana, nuko nyine usanga nyine bidakunda yuko umuntu yorengana adatanze impanuro. Ubugira kane rero cyangwa se ikimenyetso gira kane ngo ningane umuntu ashobora kumva ubushe iyo agiye ku mwanda muto, yagiye tuvuge gusoba, giraga no guca byumvikana rwose gusumba, naho usanga mengo mu Kirundi bisaba ko tuza turavuga dukoresheje amajambo mbabarira amatwi, imvugo mbabarira amatwi. Rero umuntu arumva asha akumva muri ruraka iyo agiye ku mwanda muto yakwihagarika kwiherera ku mwanda mutoya, ku buryo no gukorora imara rimwe ryonyine yumva umengo sinzi. Iyo hagaze kuja kwihagarika ku mwanda mutoya, umuntu agwaye iyo infection akumva akaganya no kurira, akaba umengo yorira kubera iki? Azi yuko umuriro uraka indani, arasha bimwe biteye ubwoba iyo agiye ku mwanda mutoya. Ibimenyetso mubikurikirane, kubera birashoboka yuko ejo ushobora guhura nabyo hanyuma ukabifata ibisanzwe, hanyuma ntiwivuze ukazoja kwivuza wamaze kuremba. Ibyo nabyo si byiza, ahubwo wabimenye ukabyumva neza muri kino kiganiro yaga muganga cuno munsi, aho dutumbereye kuvuga indwara zo mu bihimba by'irondoka. Ibyo bimenyetso ntibyakubako canke hagize n'undi uzovyumva ko byamubayeko, udutumuhanura kuja kwa muganga hakiri kare kugira ngo yivuze atarasinzika. Umuntu rero agwaye izi ndwara zo mu bihimba by'irondoka ngo arumva ubushe iyo agiye ku mwanda mutoya. Ikimenyetso ca gatanu muri bino bimenyetso turiko turavuga muri kino kiganiro yaga muganga cuno munsi, ni icuko ngo ku bihimba by'irondoka naho hashobora gutukuriza, hagatukuriza ukabona ko hatukuye. Hajya ku bihimba by'irondoka ukabona ko hatukuye, hadasa no ko hahora hasa, hatari ko hahora hameze. Hanyuma kandi aho ni ku basanzwe banduye izo ndwara hakoreshejwe ibihimba by'irondoka ku bihimba by'irondoka. Abanduye izo ndwara hakoreshejwe ibihimba by'irondoka mu gisusu, nabo nyene hariya mu gisusu ngo haratukura, hagatukuriza, hakaba icyo tuvuga ngo ni inflammation mu gifaransa cyangwa se mu mvugo y'ikirundi, mu mvugo y'ikiganga. Hariya mu gisusu ku bagize imibonano mpuzabitsina mu gisusu, ni ukuvuga ibihimba by'irondoka mu gisusu, abo bantu nabo hariya mu gisusu nabo nyene haratukuriza. Hanyuma ku bagize imibonano mpuzabitsina ibihimba by'irondoka mu kanwa, abo nabo ngo hariya mu muhogo, mu magage uyo muntu
yakoresheje umunwa wiwe ku bihimba by'irondoka bya mugenzi we, hanyuma agaca yanduriramwo izo ndwara. Nawe ngo hariya mu magage, hariya mu muhogo naho ngo haratukuriza, harabaho inflammation yerekana yuko uwo muntu yagize infection. Nibaza ko nk'abaganga bo baca banyumva cyane yuko inflammation ni kimwe mu bimenyetso byerekana yuko habayeho infection, ni kimwe mu masinye yantuze ya infection, haba habaye une certaine infection ngaho ya quelque part. Hanyuma icya gatandatu muri bino bimenyetso ndwi naco ni icuko habaho kubabara mu bihimba by'irondoka mu gihe c'imibonano mpuzabitsina canke inyuma y'imibonano mpuzabitsina, ugasanga umuntu arababara iyo ariko ararangurira amabanga y'abubatse ku bubatse, canke iyo ariko arasambana ku basambana, kuko abasambana nabo ntibaba bariko bakora amabanga y'abubatse, baba bariko barasambana nyene. Urumva bivanye n'ivyo umwe wese ariko arakora, mu by'ukuri arashobora kugira ahantu kugira kumva ababara cane, kubera ko hari indani haba kariya kantu bavuga ngo akabiribiri k'indani mu bihimba by'irondoka kaba nuvuga ngo wakameze nk'aho ngo kahiye, ya inflammation twumva kwa kuntu hatukuriza mu bihimba by'irondoka bwa bushe umuntu yumva agatoneka, nuko hari indani novuga ngo haba hasa n'ahahiye, ibintu nyene n'ibyo sinyana bibasigurira. Nuko rero mu bihimba by'irondoka umuntu ariko ararangura imibonano mpuzabitsina arababara. Mu gihe c'imibonano mpuzabitsina uyo muntu agwaye akababara kandi atahora ababara, canke naho akababara inyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina. Hanyuma tumeze nk'abanyota gatoya, kandi ikimenyetso c'indwi mu bimenyetso indwi turiko turavuga muri kino kiganiro yaga muganga cuno musi ni icingene uyu muntu agwaye iyi infection, agwaye izi ndwara zo mu bihimba by'irondoka, ashobora kumva ngo ababara munsi y'umukondo, munsi y'umukondo no kuvuga ahatumbereye vesi, igihimba ca vesi mu gifaransa, kugira ngo nimba ndyibuka neza mu kirundi umengo baca bakita ngo ni uruhago, niyo nuvuga ngo agasaho k'umukoyo k'umwanda mutoya cyangwa se k'amasobe. Niho rero umuntu aca yumva amadurera, arumva ababara, arumva afise imisonga munsi y'umukondo umuntu yagize iyo infection. Ubwo bubabare rero akumva ni ububabare budasanzwe kandi atahorana butari buhasanzwe. Ikindi naco ngo gishobora kuhaba, umuntu ashobora kugira isumbi iyo yagize infection, iyo yagize novuga ngo yagwaye izo ndwara zo mu bihimba by'irondoka, arashobora kugira isumbi. Amasumbi nayo ngo arashobora kuza, kuko amasumbi tumenyereye umenga amasumbi mbere akatari gake aba iyo umuntu yakomeretse ahantu kanaka, ukomeretse ku bihimba by'umubiri byo hepfo no kuva ku maguru, tugira isumbi nyene novuga ngo hagati y'amatako. Mugabo iyo ukomeretse haruguru ku maboko canke ahandi, tugira isumbi mu kwaha. Hanyuma mu bihimba byo ku mutwe naho tugira utuntu uzengahaye, novuga ngo igendo basigura munduge ntawo ushobora gusigura byose ntihatari n'ivyoroshe. Nuko rero ivyo nivyo bimenyetso rero tuboneye hamwe bitubwira ingene umuntu agwaye izi ndwara amererwa. Ibimenyetso indwi tubonye ko icya mbere tuvuze tunyarutsa, umuntu agira amazi mabi, byayo ni navuga ko abandi bavuga ngo ni ibicafu. Ivyo navyo bikaza mu bihimba by'irondoka, kubanduye iyo ndwara hakoreshejwe ibihimba by'irondoka, canke akagira ayo mazi mabi mu gisusu, no kuvuga munyo, nimba yayanduye hakoreshejwe igisusu canke se munyo, munyihangane se ko nkunda kuvuga ivyo bijambo. Hanyuma ashobora kandi ayo mazi guhinduka amashira. Nibyo bimenyetso tubonye ku nimero ya mbere. Ku nimero ya kabiri naho twabonye ko hashobora kubaho ubushe, hakabaho uburibwe, hakabaho n'uduhere mu bihimba by'irondoka canke mu gisusu, bivanye n'uburyo uwo muntu yayanduye. Nimba yayanduye hakoreshejwe ibihimba by'irondoka ku bihimba by'irondoka, atagira ubwo bushe, uburibwe n'uduhere mu bihimba by'irondoka. Nimba yayanduye iyo ndwara yo mu bihimba by'irondoka, akaba yayanduye hakoreshejwe ibihimba by'irondoka hamwe no mu gisusu, no kuvuga munyo, mwihangane si uko nkunda kuvuga ibi bintu, mu by'ukuri uwo muntu nawe atagira ubwo bushe n'ubwo buribwe n'utwo duhere mu gisusu canke munyo. Hanyuma ubugira gatatu naho twabonye yuko
hariho agahere gatoya gafise intoboro gakunda kuza ku bihimba vy'irondoka vy'umugabo canke vy'umugore, canke se nyagahere kakaza mu gisusu. Aho hose umva haba hisunzwe uburyo umuntu yanduyemwo iyo ngwara. Ahandi naho mbere ako gahere ngo karaza no ku munwa mu gihe uwo muntu yanduye iyo ngwara yo mu bihimba vy'irondoka hakoreshejwe ibihimba vy'irondoka mu kanwa. Uwo muntu atagira ako gaherehere kerekana yuko umuntu yagize infection. Kandi jewe ndamaze kuronka abagwayi baza bavuga bati mfise agahere kamwe rudende rwandege mugabo karankomesheje ku bihimba vy'irondoka. Hanyuma ubugira kane twabonye yuko umuntu ashobora kugira kumva ubushe iyo agiye ku mwanda mutoya, kumva arasha, akaganya, kumva umengo sinzi, ahubwo iyo aba vyakunda ntahava ashaka kugira kuja ku mwanda mutoya. Ubugira gatanu naho twabonye yuko ibihimba vy'irondoka iyo umuntu yanduye izo ngwara zo mu bihimba vy'irondoka hakoreshejwe ibihimba vy'irondoka ku bihimba vy'irondoka haratukura. Iyo umuntu nawe yanduye iyo ngwara hakoreshejwe ibihimba vy'irondoka mu gisusu, nawe hariya mu gisusu ni ukuvuga hacahaza akantuzeye hacatukuriza. Hanyuma kandi nimba iyo ndwara yo mu bihimba vy'irondoka yayanduye hakoreshejwe ibihimba vy'irondoka mu kanwa, ni ukuvuga hariya mu muhogo mu magage niho haca hatukura hagasa na rouge mu gifaransa, kumbure mu nyihanganire mvuge gutyo. Ubwa gatandatu naho twabonye yuko umuntu ashobora kubabara mu bihimba vy'irondoka iyo ariko ararangura imibonano mpuzabitsina canke inyuma yo kurangura imibonano mpuzabitsina. Ubugirindwi naho tubonye yuko umuntu ashobora kubabara mu bihimba vy'irondoka hamwe no musi y'umukondo iyo agwaye iyi ngwara yo mu bihimba vy'irondoka. Nuko hanyuma kandi tubonye yuko ubugirindwi kandi tubonye yuko n'amasumbi ashobora kujamwo umuntu akagira isumbi bitewe nuko yagize infection canke se yagize izi ndwara zo mu bihimba vy'irondoka.